Ku muhingamo kuri uyu wa gatatu niho kuri zone Gihanga, komine Gihanga, haramutse hatangwa ibikoresho vy'ishure ku bana b'abavyeyi basanzwe bari mw'ishirahamwe ry'abapfasoni badandaza imboga n'ivyamwa bo muri iyo komine. Ivyo bikoresho bakaba babihawe n'ishirahamwe UDI risanzwe ribaronsa imitahe mito mito yo kwiyungunganya. Aline Kaneza yaserukiye ishirahamwe UDI aratubwira impamvu hatanzwe ivyo bikoresho. Tubitanze mu ntumbero yo gushobora gufasha abavyeyi bo muri komine ya Bubanza kuri zone ya Gihanga kugira ngo bashobore gufasha abana babo cyane cyane kuko ubwa mbere dufise igikorwa nyamukuru twatanguye cyo gufasha abamama basanzwe abo bita abafemme maraîchères basanzwe bafise imitahe mito mito mugabo batwegereye baratubwira ati twe twariyumviriye turavuga ati ni gute twofasha abamama basanzwe bagurisha utuntu duto duto bashobora gushika bashobora gushika aho botera imbere bakagurisha ibintu bininiya. Turabegera turababaza bamwe dusanga ibibazo kuko basumitaye mito mito turabegera turabafasha twafashije turabaye imitahe kandi benshi bariko barunguka kandi mukunguka kwabo vy'ukuri barishimye. Tuvuga turababaza twaravyize mugabo turaraba nike kibazo bafise gituma iyo bariko baradandaza bamwe barunguka mugabo ugasanga amahera yabo aragurutse abarayabuze. So dusanga kenshi umumama araronka ibi novuga afise ibikorwa vyinshi akora mu rugo tangahasyo ugasanga abadafise inzu bafise amazu barapanze amashure y'abana kubera rero muri ibi bihe turimo vy'amashure kimwe mu ma besoin canke se mu bibazo twabonye ko twabafasha twiyumvire ko twabafasha ibikoresho vy'ishure kugira ngo ya nyungu bunguka ntibashobore kwikoresha ngo bongere kandi guhomba. Tuvuga tuti ishiramwe hudica rivuga ati reka rero dufate abana babo bose bazanya abana babo nta numwe yasivye bashoboye kubazana turabahaye amakaye selon uko abiga mu mbere gushika abari muri primaire abari muri secondaire n'abari muri supérieur twashoboye kubaha amakaye amalate ibikoresho na boîte mathématicale ibikoresho umwe wese akeneye. Byukuri numva vyanshimishije cyane kuko muri iki gihe cy'ukwezi kw'icenda ku murundi wese novuga ni gihe kitoroshe abamama bose abapapa abavyeyi usanga bariko barirukanga mbega bizogenda gute kuko ni biranazimvye mugabo ko twabakuye ko uwo mutwaro w'ivyishure numvise umengo nanje ndaruhutse muri bo. No ku ruhande rw'abavyeyi b'ivyo bibondo baronkejwe ivyo bikoresho vy'ishure baratubwira uko bakiriye iyo ngabire. Uwo mugambi wawe ditwe twakira neza cyane kuko uradufashije cyane nko mu bikoresho by'abana kuko twasa nkuko menga nta mikoro maremare dufise. Yego turashima cyane ukuntu watwitayeho ukadufasha kugira abana basubire ku ishuri neza. Abari baserukiye iryo shirahamwe UDI bakaba baboneye akaryo ko guha impanuro ivyo bibondo banabibutsa kubungabunga no gufata neza ivyo bikoresho baronkejwe bakanabibutsa kwitwara neza muri uno mwaka w'ishure ugiye gutangura w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021. Ayo makaye azokore ico yagenewe muko muranyumva kabana azakora ico yagenewe nze twumve ko ari umwana asubiye inyuma no kwera ibikoresho byatevye ko bironka tubifuriza mbere nuko muzogira umwaka mwiza w'ishure uwo mwaka uzabera umwaka muhire tubifuriza ko mu kwindi umwaka ni wahera tuze twabone mwese mwungurujwe mwese amanota meza kuko mwaronse n'ibikoresho hakiri kare sivyo none. Twosozera tubamenyesha ko abaronkejwe ivyo bikoresho ari abo mu mashure mato mato ndetse n'ayisumbuye.